kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 ku murwa mukuru wa politiki Gitega niho haba ibirori vyo kwimika icese umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Ivyo birori vyabanje gushirwa mu maboko y'Imana. Turagukengurukiye ko waduhaye Burundi ukabutaka ivyiza vyinshi ukabidusangiza kugira ngo bidutungira abana n'abuzukuru. Turagukengurukiye kandi ko waduhaye umuhisi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yari amaze imyaka 15 arongoye igihugu cyacu. Naho tutakimubona n'amaso yacu kuko twari tumenyereye, turemera ko ari muzima muri wewe. Turagusavye umugabire kuba kumwe natwe muri ibi birori byo kwimika samuragwa wiwe agira musubirire. Gira ko werekeze inyonga zawe kuri uwashimye ko yizerwa ngo abariwe amukorera mu ngata mu kurongora iki gihugu cyiza waduhaye. Umuhundi imihezagiro yawe yererwe yongere yerera abarundi bose atanumwe avuyemwo. Turagukengurukiye ivyo wakoresheje Perezida Petero Nkurunziza muri iki gihugu. Turagushimiye ubumwe yubatse, amahoro yubatse, iterambere yubatse no gutegura mbere uzomusubirira. Turasavye Mana yacu dusabira indongozi twitoreye kugira ngo umuhe ubwenge, ubuhizi, ubwitonzi bwo kurongorana iki gihugu cabaye icibare cawe kugira ngo twiyamire mu mahoro n'iterambere. Turagushimiye rero Mana kuri uyu mukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye uherutse kudushikiriza kandi twarashimye. Turamuguhaye, turamushikirije mu maboko yawe. Uramubera umudereva, umubere inkinzo, umubere imboneza, umufata ukuboko maze umurinde haruguru y'inzira no hepfo y'inzira, umuci bubamfu uci buryo bose umurinde Mana, maze ntumute nk'uko wari warabaye hafi nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza. Twaramukunze ariko waramukunze kudusumba. Ugiye kurongora igihugu c'u Burundi mu myaka 7 iri imbere, nawe nyene yabanje guca bugufi imbere y'Imana. Bwari bubaye ubwa mbere mu gihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu arahira imbere y'Imana n'abene gihugu nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi
kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Umukuru w'igihugu mushasha yaciye aja muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro gushira kw'igikumu. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yaciye yashikirizwa ibimenyetso biranga igihugu c'u Burundi. Yaciye yambikwa ikidari c'inzahabu. Vyamuzinga vyaciye birasa incuro 21, ikimenyetso c'iteka giterwa abakuru b'ibihugu. Aho rero ivyo byose birangiye, haba hasigaye kugenzura inteko za gisirikare, kuko ariwe kizigenza mu ntwaramiheto no mu nzego z'umutekano. Ivyo birori vyaranzwe kandi na defile y'igisirikare c'u Burundi.
w'igihugu yarashikirije ijambo rihambaye kuri uyu munsi udasanzwe mu buzima bw'igihugu. Ndashimira kandi Imana ku bumwe bwaranze abarundi muri ibi bihe kugira ngo dushike kuri iyi ntambwe ihambaye. Aya matora yarayabaye yaratsimbataje ubumwe hagati y'abakuru n'abato, abahambaye n'abadahambaye. Kubera ayo matora vyaribonekeje neza ko turi kumwe twese bishoboka. Abarundi mwaraye muruteye iteka kandi mwongera muraryitera mu kwitorera indongozi ku nzego zitandukanye, kandi n'ubu mukiriko kuko hari ayandi matora asigaye ku rutonde rwategekanijwe. Uyu munsi ushitse turi mu bihe bidasanzwe, ibihe vy'amageragezwa, ibihe vy'umubabaro, kuko tuwuhimbaje turi mu kigandaro c'umuvyeyi wacu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, imboneza mu gukunda no gukundisha abarundi igihugu cabo. Uyu munsi urimwo tubiri kuko turanezerewe aho rusimvye akanga, ariko murumva ko bitoroshe. Umutima wo uravyakira, ariko umubiri wo tuguma tugwana. Imana niyo yonyene idukomeza, ishobora kuturemesha. Nashaka rero kubasaba munkundire kandi mumfashe dushimire mwe bivuye ku mutima uwo muvyeyi twabuze tutase. Yari intwari mu rugamba, umuhizi w'abahizi, umuvyeyi w'impuhwe n'ikigongwe, inararibonye, yari sogokuru. None rero mu vyubahiro vyanyu nagomba dufata akanya mu gacerere tubanze tumwibuke. Umuvyeyi wacu tuzokwama tumwibuka nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, intwari ku rugamba rwo guharanira gutsimbataza amahoro mu Burundi no mu makungu, no gutsimbataza intahe yo kwikukira. Adusigiye Uburundi gisigaye ari igihugu casezeye gusegerereza no gutega amashi abayakubitako, igihugu cashinze icumu mu mashinga. Iteka yateye Uburundi tworirata bukatwirirako, bukongera bukadukerako. None rero naho biruko, kubera ubutwari bwiwe, nagomba sabe kandi duhaguruke tumara umwanya tumukomera amashi ku vyiza yakoreye Uburundi. Murakoze cyane. Uburundi yabutoranya ari umusaka, bwari burimwo abarundi buzuye urwanko n'inzigo, bwari burimwo abarundi bameze nk'udusimbira hamwe, abarundi batari bafise umutima wo gukunda igihugu cabo. None akidusigaranye catoshe, twasubije hamwe mu mahoro ari yakiranga. Muravye iyo tuva, iyo bitaba vyaruko, n'uyu munsi ntiwari gushoboka. None mwari bwabone Uburundi bubura umukuru w'igihugu
hanyuma bikaba nk'uku. Ariko tubishimira Imana kuko we nyene niyo yari yashize imbere, none ntimutetereje ngo akurikirwe n'induru. Niyo Mana nyene niyo gukengurukira, kuko n'ubu turabona yuko ariyo kizigenza hagati yacu. Tuyikomera amashyi menshi cyane. Tuboneyeho akaryo ko gusubira guhoza umuryango wiwe, umutambukanyi n'ibibondo asize, umuvyeyi wiwe nabo bavukana, inshuti za hafi n'iza kure. Turahojeje kandi abarundi n'abakunzi b'Uburundi bose iyo bava bakagera. Dusaba Imana nyene inkomezi ibashoboze kwihangana, mugume mufatanye mu nda, mushishikare ibikorwa vy'iterambere nk'uko atahengeshanya kubiduhamagarira no kubiduherako akarorero keza. Bene wacu Barundi kazi, bakunzi b'Uburundi, kuri uyu munsi nashaka kandi subire nshimire bimwe bivuye ku mutima umugambwe SNDD-FDD dukomokamwo, wo watureze ukadukuza kandi ukaturamura gushikaho utwizera, ukadushira imbere ngo tuwuserukire mu mabanga hambaye yo kurongora igihugu. Nk'uko babivuga, ibanga ribangirwa ingata, mbere ugataha ukaryikorera. Turabemereye ko tuzokora ivyo dushobora vyose, dushigikiranye, twuzuzanya, duhuje umutima n'inama, kugira ngo dukutse ikivi abarundi duheze dutunge kandi dutunganirwe mu gihugu cacu. Amatora y'umwaka w'2020 yabaye ikindi kimenyetso ntabesha ko ingendo ya demokrasi yamaze gushinga imizi mu Burundi, ubutagisubira inyuma. Ni imboneka rimwe kuko muri kahise uko abarundi bagiye baratunganya amatora niko yagiye aranigirwa mu meshi. Aha twokwibuka nk'amatora yatunganijwe mu 1961, mu 1965 n'igihumbi n'amajana 1993. Kuri uyu munsi w'imboneka rimwe rero ndifuza ko tubanza gusubiza amaso inyuma, turabe kandi dutegere kahise kacu kugira ngo dutegure kazoza keza, tuzi iyo tuva kuko ico turi coco ubu turakibona. Sishaka ko abarundi muyoberwa ivyashikiye basokuru bacu, uhereye kuri Mwezi Gisabo gushika kuri Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, ngo nuko turi mu bihe vyiza. No kwibuka yuko abarundi bari ubwoko bumwe, ihanga rimwe, basangiye vyose, kuva kuri Ntare Rushatsi ari we site Burundi. Abarundi bagendera ubumwe n'ibanga ryabo, bari basangiye igihugu kimwe arico Burundi, ingobyi iduhetse gushika n'ubu. Basangira kabisa gahiye, basangira imico n'imigenzo, bafise Imana imwe rudende, Imana rudasumbwa, Imana itanga vyose, inka n'ibibondo. Bari basangiye intara imwe n'umwami umwe. Abakoroni baraje, imico n'imigenzo myiza vyaranga abarundi birasambuka. Ubutegetsi bwa Mwezi Gisabo buratembagazwa. Niho habereye itembagazwa ry'ubutegetsi bwa mbere mu Burundi, kuko kare na kare umwami yari igiti giturirwa. Kuva ico gihe rero abarundi baciye batangura kugayika. Kanatsinda urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Umukoroni yari yamaze kudusanzaza, abarundi bacika impehesa, bahinduka ubusimbira hamwe, kuko nkuko babivuga ngo bakubise umwungere intama zirasanzara. Ivyakurikiye murabizi, nagahomera bunwa
na kare ba sokuru nibo bayamaze bati utakaranga ukabutaya akabanga ugatorana karanda. Natwe twarabibonye, ubu twaramaze gucira imoso ntirigasubire. Uyu munsi nagomba gutangaza icese ko twamaze kwinjira mu mateka mashasha. Iyi ntambwe rutanga uyu munsi ni kimwe mu matsinda yaranze urugamba rwo kuzamura Burundi rwatanguriye ku rugamba rw'umuheto rurongowe na Nyenicubahiro umuhizi Petero Nkurunziza. Abarundi twari tunyotewe igihugu cy'iteka cishira kikizana, igihugu cy'abagabo bigaba bakigaburira kandi barya bakaravye. Abarundi twari tunyotewe kwifatira kazoza kacu mu minwe, none umushinge warabonetse. Iyi myaka 15 umugambwe CNDD-FDD umaze uramutswe Burundi yaratumye tumenya ukuri kwari kwihishije mu magume yagiye arashikira Burundi. Iyi myaka 15 niyo yatweretse ko tukiri mu gasuzuguro k'umukoroni. Ibyo bikaba byagaragaye mu 2015 aho ibipfamutima by'abarundi byaja kumohe yabakavantara bagashaka kwisamburira ko kandi atari impene. Rero barundi bene wacu, mumenye ko ingeso y'urugo ituba kurundi kandi yuko ingendo y'uwundi ivuna. Novuga nti abari nyuma y'urugo nibatureke twubake Burundi mu gutsimbataza intwari ibereye no gukingirana ntaryo agateka kazi na muntu. Nibatureke twubake Burundi mu gutsimbataza intwari ibereye no gukingira agateka kazi na muntu, dufatiye ku ndero, imico n'akaranga byaranze igihugu cyacu. Intwari ibereye ihera mu gushinga leta mvyeyi. Leta mvyeyi nayo ikaba ihera kuri Sebarundi akunda abana b'igihugu bose, amenya ikibiriza n'ikibaraza, nabo bakamwubaha bakongera bakamusonera. Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora nk'uko ibwirizwa shingiro ribintegereza, kandi ndemeza neza ko ndi kumwe n'Imana byose nzobishobora. Muri ivyo birori Uburundi ntibwatamvye bwirorera, hari n'abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye. Burundi oye! Varisito oye! Mheshimiwa Rais, kwanza nakupongeza sana. Rais wetu Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli amemtuma makamu wa rais amwakilishe. Yeye ana kazi nyingi, unajua sasa ndio tumeanza na sisi mchakato wa uchaguzi. Na mimi akasema basi na wewe uende ukasalimie pia. Kwa hiyo anawapongeza sana wananchi wa Burundi kwa kuendesha uchaguzi wenu kwa amani na utulivu, kuliko vile ambavyo baadhi ya watu walikuwa wanadhani mambo Burundi yangeharibika, lakini hayakuharibika. Rais, nakutakia kila laheri. Lakini pia tunawapeni pole sana. Pole sana nyingi sana kwa kifo cha ghafla cha rais wenu mpendwa, rais ambaye wote sisi tulimpenda,
Mheshimiwa Pierre Nkurunziza. Mmepata msiba mkubwa sana. Msiba wenu ndio msiba wetu. Uchungu wenu ndio uchungu wetu. Majonzi yenu ndio majonzi yetu. Tuko pamoja. Nkurunziza alipenda sana nchi yake. Alipenda sana watu wa nchi yake. Alikuwa mzalendo wa kweli. Amefanya jitihada kubwa katika miaka yake 15 ya uongozi. Amefanya mambo mengi. Tunachosema yale mema ambayo ni mengi sana, yadumisheni, muyaendeleze nchi yenu iweze, Burundi iweze kupaa. Tunaomba sasa Burundi iteri imbere. Asanteni sana. Uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania Nyakubahwa Jakaya Mrisho Kikwete ati ndagukeje Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye kandi ndakwifurije kuroranirwa muri ayo mabanga mashasha yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ati kandi turabahojeje ku rupfu giturumbuka rwabaye kuri Nyenicubahiro Petero Nkurunziza mwakunda cyane. Ati nyakwigendera yari yarakunze Burundi n'abarundi kandi yakoze byinshi muri kino gihugu muzokwama mumwibukirako. Arangiza avuga ati umubabaro mufise turawusangiye kandi tuzokwama turi kumwe mu mahirwe no mu marushwa.